uhambaye mu ijuru no mu isi no mu bwenge. Ntawe usa nawe, ntawe uhwanye nawe, ntawogereranywa nawe, ntawogereranywa nawe mu byo ukora, ntawogereranywa nawe mu byo uvuga. Uhoraho turagushyize hejuru kuri uno mugoroba mwiza muri ino ntara ya Bubanza. Turaguciriye bugufi muri kino gihugu cyacu cy'Uburundi. Dushyira hejuru izina ryawe muri nkuru. Iyo twibutse ibikorwa wakoreye abarundi, iyo twibutse ibikorwa wakoreye ubugingo bwacu, iyo twibutse ibikorwa wakoze mu bugingo bwacu mwami, bidutera kugushima. Turaguhaye icyubahiro, uri Imana nkuru. Ibyo ukora biratangaje, ibyo uvuga biratangaje. Ntawe usa nawe, ntawe uhwanye nawe, ntawogereranywa nawe. Icyubahiro cyose ni icyawe, inganji ni iyawe, intsinzi ni iyawe, icyubahiro ni icyawe, igihimbano ni icyawe, ikuzo ni iryawe mwami. Oh haleluya, haleluya. Turagukomeye amashyi menshi, turagukomeye amashyi menshi, turagukomeye amashyi menshi. Turashyize hejuru izina ryawe Mana. Aya mashyi ni ayawe, impundu zose ni izawe mwami. Abambaye n'aboroshe tumuvugirize impundu. Arabereye impundu zacu, umwami w'abami, umuremyi w'ijuru n'isi. Yatugiriye neza, yadukuye mu buja, yadukuye mu rupfa n'ubwiru. Arabereye gushimwa, yadutabaye tugowe, yaturuhuye tunushe, yadukuye mu cyavu, atwicarikana n'abahambaye. Oh yadukuye mu mukungugu, twarabagorwa, adushyira hejuru. Turagushimiye Mana ko twibukiye wadukuye. Icyubahiro cyose ni icyawe. Uyu mugoroba mwiza abarundi twese turagushima, abarundi twese turagutazira, abarundi twese turavuga ubukuru bwawe. Urabereye, urabereye. Ntawe usa nawe, ntawe uhwanye nawe, ntawogereranya nawe. Oh haleluya, 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 haleluya. Nkundira uduze ikiganza gatoya wowe Imana yagiriye neza. Tumubwire ngo ushyizwe hejuru umwami Imana gato cyane. Turirimbe gato ariko imitima yacu ibwira Imana tushyizwe hejuru, kuko muri iki gihugu nta wundi ashyizwe hejuru nk'Imana yacu. Abandi twese tugigwe bato, ariko Imana yacu ishyizwe hejuru, isanzwe iri hejuru y'amajuru. Ushyizwe hejuru mwami Imana. Tumudugirije ibiganza, umubwire umutima wawe ati mushyire hejuru, kuko arakwiye gushyirwa hejuru. Ushyizwe hejuru mwami Mana, ushyizwe hejuru mwami Mana, ushyizwe hejuru mwami Mana, ushyizwe haleluya. Nabahaye mwiriwe mwese mu izina rya Yesu. Abafise amaboko turamukanye mu izina rya Yesu. Uyaduze muri ya ntambara Imana yarazigamye amaboko yawe. Twarahunze turiruka hirya no hino, ariko Imana yazigamye amaboko. No muri kino kibanza tuduza amaboko, tumubwira tuti Imana warakoze kuzigama amaboko yacu. Erega burya hari abo yacitse, hari abatakiyafise, ariko twebwe ni mazima. Mana kiri cyubahiro turadugije ibiganza ko amaboko yacu akiri mazima. Haleluya, haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana, dusome ijambo ry'Imana. Ese icyo mukava hasi ukamuha icyubahiro mu gusoma aya majambo wabungiriye neza, tugasoma uhagaze mu gitabo kigira kabiri cy'abami, igitabo kigira kabiri cy'abami,
igitabo kigira kabiri cy'abami dusome muri iki gice cya 5 turasoma umurongo wa 14 n'umurongo wa 15. haravuga ngo nuko aramanuka yibira muri Yorodani inshuro 7 nk'uko uwo muntu w'Imana yamubariye. ako kanya umubiri wiwe uhinduka nk'umwana mutoya arahumanuka. hanyuma agarukana n'abantu biwe bose kuri uwo muntu w'Imana, araza ahagarara imbere yiwe aramubarira ati noneho ndamenye ko atayindi Imana iriho mu isi yose atari mu Barundi, rero niwakire n'ibindi n'ibindi. haleluya haleluya. Mungundire dusome kandi muri Luka igice cya 17 duhere ku murongo wa 15 tumanuke gushika ku 19. haravuga ngo umwe muri abo abonye akize agaruka himbaza Imana n'ijwi rirenga, yikubita imbere y'ibirenge vyiwe aramushima, kandi uwo yari umunyasamariya. Yesu arabaza ati ntibahumanutse bose uko ari 10? abandi 9 bari hehe? n'abandi babonetse ngo bagaruke guhimbaza Imana atari umunyamahanga? kandi aramubarira ati va hasi ugende, ukwizera kwawe kuragukijije. amen. muruhukire mu mwami. haleluya haleluya. uyu ni umugoroba mwiza wishimwe, umugoroba w'umunezero, umugoroba twagiriwe ubuntu kuba hano, n'ubuntu twagiriwe n'Imana yawutwongeye. birakwiye ko jewe nawe tunezerwa, tuwunezererwemwo. n'Imana yawuduhaye, n'Imana yawutwongeye. hariho abapfuye muri kano gatondo, mbere n'uyu murango hashobora kuba hariho abapfuye bari bamaze kujana mu mamorgue, hahantu h'agacerere, hahantu hakanye cyane. ariko jewe nawe turi bazima muri uyu mugoroba mwiza, turi bazima kugira ngo tumushime. abariya bapfuye sibo bamushima, bariya bariko baramanura bajana muri kwagobo sibo bamushima, ariko twebwe turi bazima ni twebwe duhimbaza Uhoraho muri uyu mugoroba. nitwe twaje gutazira Uhoraho, nitwe twaje kumushimira ibikomeye yakoze. uzohora ushima Imana ukiri muzima, niwapfa ntuzosubira gushima Imana. ubonye mu gatondo Imana ikuvyuye ukabona akanwa karacashobora kuvuga, uzovuga uti Imana ndagushima, Mana ndaguhimbaza. nawe uzoba uvyukanye umusonga, nta kibazo kazima akanwa kazoba kavuga, uzovuga uti ndagushima ndaguhimbaza kuko mvyuye kandi hariho abatavyutse. haleluya. uyu mugoroba ndagomba tuganire ku ijambo rivuga ngo garuka ushime. ndagomba kukwibutsa ngo garuka ushime. iri jambo no mu mwaka uza ndasenga ngo rizogume mu matwi yawe, rigume rivuga ngo garuka ushime. niwataha rigume rivuga mu matwi yawe ngo garuka ushime. haleluya haleluya. kuva ku munsi wa kabiri hari ijambo ryagumye muri jewe, ijambo rivuga ngo imbabazi z'Imana nizo zatumye Abarundi tudaherengetera. nagumye nibuka iryo jwi ryagumye muri jewe rivuga ngo imbabazi z'Imana yacu nizo zatumye Abarundi tudaherengetera. nagira ndakubwira ko tudaherengetera, icyatumye Abarundi tudahera, icyatumye Abarundi tudashira mu gihugu, nuko imbabazi z'Imana zabaye ku Barundi no ku Burundi. ahandi intambara zabaye mu gihugu kuva ya myaka ya kera gushika muri iyi myaka irenganye, nukuri Abarundi tuba twarahetse, ariko kubw'imbabazi z'Imana turiho, kubw'urukundo rw'Imana turiho, kubw'ubuntu bw'Imana turiho. haleluya haleluya. usomye Zaburi 107 umurongo wa mbere
haravuga ngo nimushimire Uhoraho yuko ari mwiza kuko imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira. Umurongo wa 2 ukavuga ngo abo yacunguye nibavuge batyo. Mbega hari uwacunguwe n'Uhoraho kuri uno mugoroba? Hari uwacunguwe n'Uhoraho muri kino kibanza? Aduze ikiganza cyane. Uwacunguwe n'Uhoraho, uwacunguwe n'Uhoraho akidugije ikiganza avuge ngo Uhoraho turagushimiye kuko imbabazi zawe zamaho ibihe bidashira. Abo yacunguye akabakura mu maboko y'umwasi nimuvuge ngo Uhoraho. Ubivuga n'ijwi rirenga Uhoraho. Tubivuge cyane Satana maramare Uhoraho. Turagushimiye kuko imbabazi zawe zamaho ibihe bidashira. Nejo uzoba ucicaye ku ntebe y'imbabazi. Haleluya. No mu mwaka uza Imana yacu izoba ikiri inyembabazi. Haleluya. Imbabazi z'Uhoraho ngo zama kuri twebwe igihe cyose umuntu akiriho. Imbabazi z'Uhoraho zama kuri we. Haleluya. Nico gituma turi hano twaje gushima kubera abarundi bitwaherengeteye kubw'imbabazi z'Imana zabaye kuri twebwe, zabaye ku barundi. Nimba ukiriho ntiwirate ngo nuko wari ugororotse, haba namba. Nimba warazigamwe mu ntambara nyinshi, mu byago byinshi, ubona b'impande yawe bariko barapfa, uca ku mivyimba, suko wari ugororotse, ariko n'imbabazi z'Imana zabaye kuri wewe. Haleluya. Haleluya. Hari abantu bari hano kumbura abavyeyi birukankanye bari mu nda. Igituma warazigamiwe mu nda y'umuvyeyi ariko ariruka nuko imbabazi z'Imana zari kuri wewe. Haleluya. Haleluya. Erega hari abatabonye intambara yo mu minsi heze bohava bavuga abana bari hano ukamengo n'imigani, ariko Imana yakuzigamiye mu nda y'umuvyeyi cyangwa yazigamye umuvyeyi kugira ngo mu nyuma zaho uzovuke. Ni inyembabazi. Haleluya. Ni inyembabazi. Nico gituma dukwiye kwama tugaruka tuyishima. Imbabazi ziwe no mu mwaka uza zizoba ziri kuri twebwe. Uzugaruka ushime. Haleluya. No mu ndwi uzagira ivyo wibutse ushime. Haleluya. Garuka ushime. Ijambo urakoze, urakoze ni jambo rito. Namye niyumvira ukuntu ari jambo rito. Ni indome ndwi gusa. Urivuze mu Gifaransa ni indome 5 gusa, ariko ni jambo rifise ubushobozi. Ni jambo ryama ivyamwa, ni jambo rivyara ibikomeye. Urakoze. Kugaruka kubwira umuntu ngo urakoze, kubwira Imana ngo urakoze. Haleluya. Uyu munsi twaje kubwira Imana ngo warakoze. Twaje kubwira Imana ngo warakoze. Kuri vya bindi vyose warakoze. Kuri za ngwara wankijije warakoze. Twagarutse gushima. Twagarutse gushima. Nta muntu na twebwe turi abantu adakunda ishimwe. Imana hari ivyo yakoze mu bugingo bwacu. Imana hari ivyo yadukoreye byinshi, byinshi cyane. Rero byari bikwiye ko tuyibwira urakoze. Iguma irindiriye ngo ndabe umwe nakiza ingwara ko agaruka kuvuga ngo urakoze. Ndabe umwe natabara arushe muri bya bibazo byinshi yuko asubira kuvuga ngo urakoze. Haleluya. Haleluya. Nimba hari igihe ukorera umuntu iciza ukarindira kumenya ati mbega nta gihe urakorera iciza umuntu mutibona nimbona nkubone ngo gumurindiriye. Nta muntu numwe ataguma arindiriye ngo yumve ko wa muntu avuga ngo bya bindi narabibonye warakoze. Umuntu aguma arindiranye igishika. Ujya Imana nayo ku munsi ku munsi Imana yacu iguma irindiriye, yama yadukoreye,
yama yatugiriye neza, iratuvyura duhumeka impwemu z'abakiriho. Burya yama itugwanira intambara nyinshi turyamye dusinziriye. Haleluya, haleluya. Nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu niwe akunda kuvuga ngo iyo aryamye iby'ubukuru bw'ibihugu biba biheze, kuko inyenzi ziraza zikamurengana, imbeba mubone ntizikiturya nka kera. Imbeba zikaza zikamurengana kuko sindasanga zamuriye ku mano, kera zaturya ku mano. Turyamye dusinziriye hari byinshi bikoreka kuri twebwe, ariko Imana ikatugwanira intambara. Isaha ikwiye igeze Imana ikavuga ngo vyuka, ukisanga uravyutse, ukisanga uri muzima. Haleluya. Rero Imana itugwanira intambara nyinshi cyane, birakwiye ko tuvyuka mu gitondo iminsi yose tumushima. Haleluya. Twasomye amakuru ya Namani. Aya majambo twasomye mu gitabo cya 2 cy'Abami muri iki gice cya 5 avuga ku mugabo yitwa Namani. Bibiliya iravuga ko yari umugabisha w'ingabo, yari umukuru w'ingabo z'umwami w'Isiriya. Uyu mugabo Namani yaratonye kuri uwo mwami w'Isiriya, kandi Bibiliya iravuga ngo yari umunyacubahiro, ngo kuko Uhoraho ari we yamaha inganji bagiye mu rugamba, bimutuma ahinduka umunyacubahiro. Bisigura ngo yari umuhizi, kandi Bibiliya irongera ko ngo yari umuhizi w'inkomezi. Haleluya. Ariko ubahejeje kudondagura ibyo baca bavuga ngo ariko yari umunyamibembe. Imana idufashe cyane. Nubwo yari umunyacubahiro atonye kuri shebuja, nubwo yari umunyacubahiro akongera akaba umuhizi w'inkomezi, nubwo iminsi yose bagiye ku rugamba ari we Imana yahinganji, yari umunyamibembe. Hanyuma umunsi urizina agakobwa kabakorera mu nzu karabwira inabuja. Ako gakobwa burya bari mu nzu babona byinshi, ako gakobwa n'imibembe abo hanze batabona ko karayibona. Hama akabwira inabuja ati yamara wobwira databuja akagenda iwacu hariya mu Bisirayeli hariyo umuvugishwa n'Imana yomukiza imibembe. Hanyuma inabuja arabibwira uwo bubakanye ari we Namani. Hanyuma arabibwira umwami, asaba uruhusha umwami ati ndakwinginze undekure ngende mu Bisirayeli, hari umwana akora muhira yambwiye yuko hari uvugishwa n'Imana yoshobora kunyiza imibembe yanje. Hanyuma umwami aramwandikira ikete, amwandikira ikete yandikira umwami w'Abisirayeli ati wonyakirira uyu mugabisha w'ingabo kugira ngo umukize imibembe yiwe. Umwami w'Abisirayeli aribonye aragira ubwoba ngo yitanamurira kw'impunzu ati uyu mugabo yambonye mwiki, jewe notuma umuntu apfa canke akira. Aragira ubwoba, ariko uwavugishwa n'Imana Elisa aravyumva. Amaze kuvyumva aramutuma ko ati uwo muntu numundungikire azomenya yuko mu Bisirayeli hari uvugishwa n'Imana. Elisa yari yumva ubushobozi buri muri we, kandi hari ibindi bitangaza yari amaze gukoreshwa. Yaravuga ngo n'uwo munyamibembe nawe aramenya yuko hano mu Bisirayeli hari uvugishwa n'Imana. Hanyuma Namani aragenda, hanyuma Elisa yigumira mu nzu. Aca aratuma ngo nimumumbwirire agende muri Yorodani yoge inshuro 7, hanyuma arahumanuka umubiri wiwe usubira umere nka kera. Hanyuma Namani arashavura, uyu muntu yansuzuguye, uyu muntu yangaye, niyasohotse ngo ndabe, ntazi ko ndi umukuru w'ingabo, navyazi niyaje no kundaba ngo asengere azungagize ukuboko aho ngwaye, yansuzuguye. Ariko aca arivumbura aragenda. Abagendanye abahanuzi biwe baramuhanura bati yamara subirayo, genda ukore ivyo akubwiye, kumbure ntawe ubizi biraza kugenda neza. Hanyuma Namani yumvira abahanuzi aragenda yibira muri Yorodani. Naha twasomye yibira muri Yorodani inshuro 7, hanyuma umubiri wiwe guhinduka nk'umwana mutoya. Bisigura ngo arahumanuka ya mibembe imuvako. Haleluya.
ku murongo wa 15 rero havuze ngo hanyuma Namani aragaruka. Hanini nahanashaka, hanyuma Namani aragaruka na bantu biwe bose kuri uwo muntu w'Imana, araza hagarara imbere yiwe. Mwumvirize ijambo yavuze ngo aramubarira ati noneho ndamenye ko atayindi mana iriho mw'isi yose. Haleluya. Ndamenye ko atayindi mana iriho mw'isi yose atari Imana y'Abisirayeli, kubw'igitangazo yaraboneye mu Bisirayeli. Haleluya. No mu Burundi hariho Imana, hari ibitangaza twaboneye ngaha mu Burundi. Jewe ubwanje naraboneye ibitangaza ngaha mu gihugu, bisigura ngo nanje ubu ndumva ko notuma ku muntu wo mu mahanga ninuze mu Burundi uzomenya ko mu Burundi hari Imana. Haleluya, haleluya. Mu Burundi hari Imana, jewe narayibonye, uwundi yayibonye aduze ikiganza. Haleluya. Ndabona ko muri benshi mwayibonye. Mu Burundi hariho Imana. Haleluya. Namani rero agaruka ku muntu w'Imana, aza guhimbaza Imana, amwikubita imbere ati ndatahuye ko hari Imana ikomeye, ko hari Imana ihambaye. Mu yandi majambo aza gushira Imana hejuru, yikubise imbere y'umukozi w'Imana. Haleluya. Namani aragaruka. Navuze ngo garuka ushime, niryo jambo shaka kugutekerera, uze wamugaruka ushime. Muri ino si turi mu rugendo, turi mu rugendo hemwe. Mwari mubizi ko iyi si atari iwacu, wayikunda, wayiziganyamwo, wayubaka ko ibizu bikomeye, wakora ibiki. Nagira ndakubwire ngo ukore nk'uwuzi ko turi mu rugendo. Iyi si gwacu turiko turarengana. Muri runo rugendo rero nurunyana Imana igenda iradukorera, igenda iratwiyereka, igenda iradukiza imibembe. Haleluya. Namani yarafise imibembe, ya mibembe muzi nyene, yarayigwaye ku maguru akambarira ku ipantaro. Nihagira abantu benshi nibari babizi, byari bizwi cyane nabo mu muryango, kuko kumbure yagera nyene urashika mu muryango hari igihe ukura gahuzu nyene kugira ngo aruhuke, barabimenya. Haleluya, haleluya. Yarafise imibembe. Ariko tuvuze imibembe, ubu yarafise imibembe imwe y'ingwara. Ariko nawe nagira ndakubwira, mushobora kufise imibembe wambariye ko atawundi ayibona, bimwe ugenda na mwibanga atanumwe abizi. Hariho ibyo yagukijije wagendana. Icyo nashaka kukubwira, abamaze gukiza, uwuzi ko hari imibembe uhoraho yoba yaramukijije, uwuzi ko hari imibembe yaragwaye Imana ikamutabara, nagira ndamusabe ngo abandanye urugendo, ariko azaragaruka ashime. Erega hari benshi Imana igirira neza, hanyuma bagaca bahitana inshuti, bagahitana abagenzi, bati nimuze mumpe pole, Imana yantabaye. Hanyuma iyo pole rero ikaba iyo gufata agacupa bakanywa ngo pole, bakagirana kakandi arasante pole bakanywa. Ntihagire ijambo na rimwe bigera bavuga ngo Mana nakoranije abagenzi ngo ndagushimire kubera wankoreye uku. Bagafata ko gacupa ngo na ka pole, kuko Imana yamukijije, Imana yamutabaye, ngo na ka pole. Bikahagarara bakagaruka guhitana abagenzi, bagarutse ngo bafata agacupa. Ariko jewe icyo nashaka kukubwira, Imana niyagukiza imibembe, niyagukiza ibyo vyahugwaye, kimwe kikunanije, kimwe kikuruhije, uzugaruke ushime. Namani yaragarutse arashima, Namani yaragarutse arashimira umukozi w'Imana, mugabaza himbaza Imana. Haleluya, haleluya. Erega Imana yakoresheje Elisa kugira ngo Namani akire, nico gituma yagarutse ashimira Namani, ariko amushimira ashira izina ry'uhoraho hejuru. Haleluya, haleluya. Garuka ushime,
hari abo Imana yakijije imibembe. Garuka ushime. Mbega umaze gukora iki? Mbega hari umunsi urafata umunsi ngo wicare ushime, uhamagara abagenzi mushime, uhamagara inshuti mushime? Garuka ushime. Burya gushima ubu uri kurarondera inkomezi zo kubandanya urugendo. Haleluya. Erega burya ugarutse ugashimira Imana iranezerwa, kandi umunezero uhoraho bigaruka zikaba inkomezi zacu. Haleluya, haleluya, haleluya. Garuka ushime inshuti yanje, wowe Imana yakoreye. Nibibi by'uyu munsi gusa nk'uko nyene icyubahiro yabivuze, nibibi by'uyu munsi gusa dukoraniye hamwe, ariko turagira igihe ushime, wegeranye bya bindi byose Imana yakoze. Haleluya. Twasomye iyi nkuru nayo iri mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka muri iki gice cya 17. Havuga inkuru y'abanyamibembe 10 Yesu yagiriye neza, Yesu yakijije. Haleluya. Yesu yahuye n'abanyamibembe 10. Haleluya, haleluya. Yesu yari karagendagenda mu mihana, asanganirwa n'abanyamibembe 10. Barasemerera, baramusaba ngo bakize, baramusaba ngo bahumanure. Bahagarara kure kuko abanyamibembe ntibegera aho abandi bari. Bahagarara kure bati, Mwami dutabare, Mwami turagomba guhumanuka. Hanyuma Yesu arababwira ati, genda murahumanuwe, genda ukwizera kwanyu kurabakijije. Hanyuma b'abanyamibembe baragenda, bageze mu nzira barahumanuka, barakira imibembe yabo. Hanyuma umwe muri bo ngo niwe yabonye akiza imibembe yiwe, ngo agaruka yiruka yikubita ku birenge bya Yesu aza kumushimira. Aragaruka aza gushima. Haleluya. Turi ku ijambo rivuga ngo garuka ushime. Umunyamibembe umwe niwe yagarutse araza gushima, abandi 9 baragenda. Kandi Imana yari yabakijije, Yesu yari yabakijije, bari babohotse. Umwe gusa aragaruka arashima. Yesu aratangara, arumigwa, abonye umwe yikubise ku birenge byiwe ashima. Arumigwa, arabaza ngo mbega none ntihahumanutse abanyamibembe 10? None abandi 9 bari hehe? Mwari muzi ko n'uyu mugoroba Yesu ariko aratangara, atangazwa n'abantu bajyamye mu mazu, bashaka kuba bajyamye mu mazu aho hiyo mbere hafi cyane bataje gushima. Urazi ko n'uyu mugoroba Yesu atangara kubona abantu yagiriye neza badashobora kugaruka ngo bashime, abantu yakuye ku cyavu, abantu yateye iteka, abantu yahaye ibirato aho simvuze imiduga n'amazu, ibirato. Hemwe kumengo ni mutangaye, Yesu natanga ibirato, nawe ubishaka ngaha ibirato. Iyo hashushe niho wumva gukeneye ibirato. Harabo Yesu yahaye ibirato batahora bavyambara, harabo Yesu yahaye agahuzu babiririmbye baririmbye ngo twagenda atamuzu dufise, ariko ubu bari bambaye amakostume, baririmba bambaye amakostume. Harabiyambariye amakostume hariya n'amakaruvati, kandi nabo nyene bigeze kuzibura. Hanyuma rero ugasanga umuntu yararonse iyo kostume, yararonse iyo karuvati, mugabo nta munsi n'umwe aragaruka ngo ashime. Ahubwo aho gushima abona umengo yabiheshejwe n'ubuhizi. Habanamba nukuri warakoze ibyo wakoze, mugabo ntuwaga wibaza ngo ni kubwawe wambaye iyo costume, ni kubw'ubuntu bw'Imana, ni kubw'imbabazi z'Imana. Haleluya. Yesu aratangara ati mbega
sinakoreye abantu 10 kubera iki haje umwe gusa. Mbega mu Barundi bagiriwe neza mwibaza ko ari twebwe gusa? Mbega mu Barundi batabawe mwibaza ko ari twebwe gusa? Hari abandi benshi bariyo utibaza ngo bitana bananiye gushika nga bafise imiduga bari kuza, ariko bibereye iyo iby'amashimwe babifata nk'aho umengo nivyo abantu batakaje ubwenge. Hariyo ababona dutamba bati turi bigugu, baca batwita ngo turi bigugu, ariko umunyabwenge n'ugaruka agashima, umuhigwa n'ugaruka agashima. Ndakubwira igituma hiriwe uwushimye niwe yongerwa. Haleluya! Abashima barongerwa. Garuka ushime kugira ngo wongerwe. Haleluya! Abimana yahaye ubuzima kubaho. Murazi yuko hari abantu muri twebwe bari mu myaka y'inyongera, amasoro yatobekeranije hafi y'umutima ntibapfa. Turavyemeranya? Abari mu myaka y'inyongera muze dutambe, abari mu myaka y'inyongera muze dushime. Imana yatugiriye neza, Imana yaradutabaye. Kubaho kwacu ni kubw'imbabazi z'Imana. Tugenda hanyuma ugaruka ushime. Haleluya! Yesu natangazwe no kubona yaragukoreye, ariko wijyaniye wikubita mu gikiriza ati yataba. Ndababwije ukuri, nta muntu n'umwe ibyo agezemo by'ukuri. Ushobora kuba warize cyane, sindabihakanye. Ushobora kuba uri umuntu afise utugenegene, sindabihakanye. Ariko nagira ndababwire ngo ibyo byose ushoboye harimo ukuboko kw'Imana, harimo ukuboko kw'Imana, harimo ikiganza cy'Imana. Hari abantu usanga bafise ubuhinga, hari abantu bize cyane twikora ko mu gihugu, ariko atahatabaye ukuboko kw'Imana naco woshobora. Haleluya! Naco woshobora na kimwe. Nico gituma ushoboye gukora ikintu nubave wirata ngo nuko wize. Oya, nuko Imana yagushoboje kubikora. Mbega ego urabishoboye kubikora. Imana itaguhaye inguvu, Imana itaguhaye. Erega urashobora kuvyuka mu gatondo ugasanga bwa bwenge wahora ukoresha bwacanganye, ugasanga bwacanganye kera. Usomye mu cete cya mbere Pawulo yandikiye Abikorino, icete cya mbere Pawulo yandikiye Abikorino muri iki gice cya 4 umurongo w'indwi haravuga ngo ninda guteye kwitandukanya n'abandi. Yewe muntu nyumva uri hirya no hino mu gihugu, cyane cyane abataje gushima, ninde aguteye kwitandukanya n'abandi? Kandi icyo ufise utahawe ni igiki? Ariko namba waragihawe ni igiki gituma wirata nk'utagihawe? Imana idufashe cyane. Ko mbona hari abantu Imana yagiriye neza batewe n'ubwibone n'ibiki. Ko mbona hari ab'Imana yagiriye ubuntu ikabaha inzu, ikabaha imiduga, bakaba bafise ibibakwiriye, ariko bamaze bitandukanije n'abandi. Abandi bamazwe n'ubwibone. Mbere niyo bariko baravuga bavuga ko byose mbere hariho n'abasigaye bavuga ko atamana ihari. Urazi ko hari abantu bavuga ko atamana iriho muri kino gihugu cy'u Burundi? Umuntu avuga ko atamana iriho aragowe kuko irahari. Niyo yakoze bya bindi byose basha. Reka tuvuge ibyo twibuka vuba. Mu 2015 niyo yadutabaye. Eka hari n'ibindi byagiye biracamwa abini Bubanza n'abahehe barabizi. Ni Imana yadutabaye, ni Imana yatugwaniye intambara, ni Imana yadurokoye idukura mu kuboko k'umwasi, ni Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo yonyene. None urakenyeye
urakenyeye uvuge ngo nta mana ihari, urakenyeye uvuge ngo iyo ataba wewe mbega icyo wakoze iyo Imana itaguha inguvu, icyo wakoze ku nguvu zawe cyari igiki? nta kintu na kimwe wokora ku nkomezi zawe ukuboko kw'Imana kutarimo. nicyo gituma Imana igufashe ireme ishimwe muri wewe, ugaruka ushime, garuka ushime, garuka ushime, subira ku gatumba dushime. Haleluya. hari abagiye mu gisagara bamanutse nk'imifuko y'amakara, badashobora gusubira ruguru ngo bashime. erega gusubira ruguru no gushima, tugasubira iruguru kugira dushimira abavyeyi. Haleluya. dushimira abatwigishije, dushime kubona Imana yadukuye. jewe yanduze ruguru namashima kubona umudugo naho ranja kuvoma ko ntakibuduga, wari umudugo wampahamuye nikorera ibido y'amazi, ariko ubu ndayavoma mu nzu. iyo ngiye muhira kwa mama na papa ndavuga ni Imana warakoze ko uyu munsi najya kuvoma, nagiye ahantu amazi ndayasanga mu nzu. ugiye ruguru hari ibyo wibuka ugashima, hari ibyo uraba ugashima, hari abo mwakuranye uraba ugashima, hari abo mwiganye uraba n'ukuri uravye ukuntu bameze ugashima Imana. subirayo ushime, garuka ushime. Haleluya, haleluya. reka kubandanya uri kujahe, uri kujahe mbega no kubwira yuko uri kuranega ugenda, ariko uri kuneganega hunegugwa. muti kubera iki? uri kurabandanya urugendo, kandi baratubwiye ejo yuko urugendo rwose ni urw'Imana. rero uri kuragenda muri urwo rugendo rw'Imana irakunegura. kubera iki? kubera uri ntashima, kandi gumi gukorera ku munsi ku munsi. muri uru rugendo turagera ahantu uhagarara ushime, ushime iby'Imana yakoze, ushime n'ibyinshi by'ukuri. mbega twobidonda tukabiheza. kandi rero iyo umuntu adashima ntibinaza, ariko ushima urashima kimwe ukumva n'ikindi kiraje, ukumva n'ikindi kiraje, hanyuma ukabandanya ugashima. Imana ikanezerwa, ikabona kukongera. nitwashima ko Imana yaturenganije intambara tukaba turiho, izotwongera n'iyindi minsi yo kubaho. aha burya twaje kongeza iminsi. Haleluya. twaje kongeza iminsi yo kubaho. mbega mwabyumvise? twaje kongeza iminsi yo kubaho, kuko twaje gushima ko Imana yatuzigamye. Haleluya. twagarutse kongeza iminsi yo kubaho, twagarutse ko kongera gusaba umugisha. muri aya mashimwe harimo umugisha Imana iratwongera. Haleluya, haleluya. garuka ushime. nejo tukava ngaha muri aya mashimwe indwi gahera, hagarara ushimwe. mbere mu gatondo iminsi yose uvyutse shima, shima. hari abaryama bavyuka mu gatondo bagasanga igipande kimwe nikigiramwe ubuzima, ugasanga ukuboko n'ukugura igipande cyose, mbere n'ugukebana ugasanga bakebanye. mbega nabo murabona abo bantu cyane nabo murumva? nicyo gituma tuvyutse no mu gatondo dukwiye kuvyuka tuvuga Mana wakoze. kumbe ndacyashobora kuvuga, kumbe amaguru arakomeye, kumbe amaboko arakomeye. nukumva ndumva Mana ndagushimiye, ndagushimiye. ubu uri kurongeza umunsi wo kubaho, hanyuma umunsi urangije ukongera bibe mu migenzo yacu, ukongera ukavuga ngo Mana burije ndi muzima. ingorane nuko iyo tumenyereye amahoro ni hatari. tumaze kumenyera amahoro womengo kuryama ukavyuka nibisanzwe. ndabizi neza inkozo uvuga gatoya twoshima n'ivyaheye twotangura kuvyimba, tugatangura kuvyibuka, twongera yo ni wowe nk'ikike na hahandi Imana. erega namwe narimbunze muri kanivo, ni wowe wahankuye. erega hahandi erega nagwaruzi ni wowe warunjaba. tukavuga tukadondekanya kubera twumvise inkoho. reka nidushime kubera twumvise inkoho, dushime kubera Imana ikwiye gushimwa iminsi yose.
niyo atankotsi twumvise Imana iba yatugwaniye intambara. Niyo atankotsi ivuze Imana iba yagwanye. Haleluya. Kandi bizana intambara si ukumva amasasu gusa. Mu miryango haraba intambara atankotsi zavuze. Si ibyo ga yemwe? Mu miryango haraba intambara atankotsi zavuze. Ibibazo bitandukanye bitera ingorane. Aho hose Imana umuntu abonye imutabaye muri ivyo bibazo akwiye gushima. Haleluya. Haleluya. Ariko cyane cyane abo yakijije imibembe turakwiye kugaruka tugashima. Haleluya. Abo yakijije imibembe, abo yatabaye turakwiye kugaruka tugashima. Abo yakijije imibembe, mbega yemwe muriho? Hari imibembe y'ubusambanyi, hari imibembe y'inzigo, y'ugwango, y'ishari. Hari abo Imana yagiye irabohora. Tuze turavyibuka tugaruka dushima. Dushima. Kuri uyu murongo wa 19 aha muri Luka havuze ngo Yesu aramubwira ngo va hasi ugende, ukwizera kwawe kuragukijije. Haleluya. Ukwizera kwawe kuragukijije. Ahantu ndasomye erega nasanze yari yamaze gukira imibembe. Avuze ngo ukwizera kwawe kuragukijije, bisigura ngo yaramukije n'umutima urakize. Haleluya. Nukize imibembe gusa, nukize ku mubiri gusa, ariko ni wigire, va hasi wigire, n'umutima urakize. Naciye nahura yuko abantu binashima, Imana niyicuza iciza yakoze. Ko yakurokoye ntivyicuza, nimba yaragukijije ingwara ntivyicuza, kandi kumbure nizosubira no kuziguteza nivyicuza. Ariko hari ico uhomvye. Uyu yagarutse hari ikindi yungutse. Imana Yesu yamukijije umutima. Haleluya. Yamukijije umutima, kandi umutima ni uzobona Imana. Si uyu mubiri uzobona Imana, umutima. Uwagarutse gushima hari ikindi yungutse. Aramubwira ngo gire, ukwizera kwawe kuragukijije, n'umutima urakize. Kuko imibembe yo yari yamaze kuyikira, n'umutima urakize. Niwagaruka gushima uzokunguka, azobandanya kugukiza. N'ibindi n'ivyari binyegeje byo mu mutima vy'ibwina azobandanya kugukiza. Garuka ushime rero. Haleluya. Wamugaruka ushima. Haleluya. Abavyemeye kuzoza bagaruka bashima, tuduze ibiganza dusenga Imana. Haleluya. Nagira ngo sabahuri ngo uduze ikiganza cyawe cy'iburyo, uduze ikiganza cyawe cy'iburyo. Hanyuma ubwire Imana ngo Mana, dusubire mwaya majambo. Mana, ndi imbere yawe, ndasavye imbabazi kuri ivyo byose wankoreye nashimye. Narabandanije urugendo nkanezerwa ko wangiriye neza, ariko muri byinshi sinashimye. Umbabarire aho ntashimye. Uhereye uyu munsi niyemeje kwamashima ibyo uzogenda urankorera muri runo rugendo. Mana nziza, ndagushimiye intambara wangwaniye. Nazigamwe kubw'imbabazi zawe, ndiho kubw'imbabazi zawe. None ndagusavye wamunshoboza gushima, mbere undeme mwishimwe ry'imisi yose. Ariko nze ndame ndonka akanya ko kuba imbere yawe kugira ngo shime. Warakoze kuduha iyi minsi yo kugaruka muri iyi ntara ya Bubanza kugira ngo tugushimire ibikomeye wadukoreye. Waradukuye mu kuboko k'umwasi, natwe turagushimiye. Mu ntambara nyinshi wabanye natwe, uraturinda. None ni wakira ishimwe
rivuye mu mitima yacu. Warakoze. Amen. Dukoma amashyi menshi. Uze wame wibuka gushima. Nihaba umuntu yakugiriye neza, uze usubireyo ushime. Ushobora kuba uri ngaha abakugiriye neza ariko utashimiye. Ni Imana yagukoreye, ushobora gushima ati Imana warankoreye, ariko Imana yakoresheje abantu. Uze wame usubirayo ushime. Nagira mbaze abo bari hagati yacu, Yesu uko yagenda mu isi yagenda arahumanura abagwaye imibembe akabakiza. N'uyu munsi ushobora kuba hari imibembe ugwaye, abagwaye kugira ngo Yesu ari ngaha kugira ngo abakize. Abagwaye mu mitima, abagwaye mu mibiri, baduze ibiganza aho bari kugira ngo dusengane Imana. Uko yararejo n'uyu munsi ni kwari, uko yagenda akiza abohora n'uyu munsi ni kwari. Aho uri wizere ico kiganza cyawe arakibona, abona hose. N'aka kanya ari kumwe natwe, ari hagati yacu, ariko aratubona. Uduze iyo kiganza wizeye. Nagomba mbanze sengere abantu bagwaye bari hagati yacu. Sinzi aho ugwaye ushobora kuhafata, uhafate dusengane Imana, ariko cyane cyane wizere Imana kwikiza. Abashobora kuhafata bahafate, udashobora kuhafata ugumudugije ikiganza. Data wa twese mu izina rya Yesu Kristo, ndasengeye aba bantu badugije ibiganza, abafasha aho bagwaye. Uyu mugoroba mwiza twaje gushima, twaje kugutazira, ariko hari ushobora kuba yaje afise ingwara agendana, afise umusonga, yaje umutwe umenetse, yaje yumva bitameze neza. Mana yo mwijuru, uhora ugira neza, ikiganza cyawe kitabaye kigufi ngo kinanigwe no gukiza. Ndasavye ngo kigendagende gikore kuri mwene data hari, gikore ku muntu wese ariko arababara. Abagwaye mu nda ndasavye ubakize, hari abagwaye mayentesi ubakize, abagwaye imitima ndasavye ubakize, abagwaye fwa ubakize mu izina rya Yesu. Hashobora kuba hari n'abari ngaha bagendana amakansere, ndasavye ngo ikiganza cyawe kibakoreko. Abagendana umugera wa sida, ndasavye ngo ubushobozi bwawe bubagereko. Abaje bamenetse imitwe, ubushobozi bwawe bubagereko. Abagwaye amaguru, abagwaye mu maboko, mu izina rya Yesu Kristo. Abafise ubumuga basanga bamugurure mu izina rya Yesu. Uhoraho genda ubushobozi bwawe bukore ku bagwaye, abari ngaha, bari hajya hirya mu bitaro, abari mu miryango yabo bagwaye, bose turabasengeye ngo ubushobozi bwawe bubasange, inkomezi zawe zibasange, kugira neza kwawe kubasange. Yesu, uko wari urejo n'uyu munsi ni kuri, uko wagenda uhumanura abagwaye imibembe, n'uyu munsi urahumanura. Kiza kora kuri mwene data yajarushe mu izina rya Yesu, aruhijwe n'iyo ngwara amaranye iminsi, bamwe bafundiye mu bitaro, bose turabasengeye mu izina rya Yesu ngo ikiganza cyawe kibakoreko, ikiganza cyawe kibakoreko, ikiganza cyawe kibakoreko mu izina rya Yesu Kristo, ikiganza cyawe kibakoreko. Mwami, ndatuye gukira, ndatuye kubohoka, ndatuye kumererwa neza, ndatuye kuruhuka mu mibiri mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Akira gukira mu izina rya Yesu, akira gukira mu izina rya Yesu. Abagwaye aho bari mwakire gukira mu izina rya Yesu, mwakire kubohoka mu izina rya Yesu. Haleluya. Abo hagati yacu bagomba kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza bariho, muduze ikiganza. Bagomba kwakira Yesu. Yesu abaye muri wewe, nawe ukaba muri we, arakugirira neza. N'umukiza mwiza, wizere ko ari umwami akongera akaba umukiza w'ubugingo bwawe. Kubera umwanya ari muto, ngira mwogumaho muhagaze, muvuga aya majambo muri aho muhagaze. Yesu arababona kandi Yesu arumva. Icyo ndagusaba gusa umaze kuvuga ayo majambo, nuko wozoca ugenda hafi y'ishengero rikwegereye ugasenga, abakozi b'Imana bakagufasha. Byo bavyiza cyane. Muduze ibiganza, musubire mwaya majambo, muvuge ngo Mwami Yesu, ndi imbere yawe,
numvise ijambo ryawe ko wabohoye ukongera ukahumanura abari bagwaye imibembe. Nanjye mfise ibyaha mu mutima wanje. Mwami Yesu, ndaguhaye ubugingo bwanje ubuganze. Yesu, umbabarire ibyaha byose nakoze, amaraso yawe anyeze. Unyandike mu gitabo cy'ubugingo, ufutwe mu gitabo cya Satani. Ngumbere umwami uhereye uyu munsi n'umucunguzi ndakwakiriye w'ubugingo bwanje. Ngumbere umwami uze wa n'umucunguzi w'ubugingo bwanje. Uze wamunganza, uze wamundongora iminsi yose yo kubaho kwanje. Ndakwihaye iminsi yose yo kubaho kwanje. Urakoze mwami Yesu. Mukoma amashi menshi. Mumfashe tubasengera Imana. Data mu izina rya Yesu, aba bantu bakwakiriye ngo babere umwami n'umukiza, turabashize mu biganza byawe, ubagirire neza. Aba bantu bakwakiriye, aba bantu bahisemwe kugukurikira, aba bantu bafashe ingingo, mu izina rya Yesu ndabashize mu maboko yawe. Ndasaba ngo mwemu yera yinjire muri bo, aze yamabarongora, abaha amahoro, abaha umunezero. Uhereye none banezerwe n'ibindi kunezera, bakunde ni ibyo ukunda. Ubafate ukuboko bagendeshe neza, uzobahe kurangiza neza. Amaraso yawe wavuye abatwikira, imbabazi zawe zibabeko, hanyuma baze babandanye urugendo barangize neza. Turagushimiye kuvyumvise mu izina rya Yesu Kristo. Amen.